Uburundi ni igihugu cyahuye n'ibizazane vy'injyane zivuye ku moko no kugwanira ubutegetsi. Ndakurahiye uwo kwandika igitabo ca politique y'u Burundi n'imigambwe yatanguye kuba imihari imbere yuko yemerwa gukora ku mugaragaro ntiyokimara adashizemwo mw'izina AGATHON RWASA, kuko atarisizemwo yoba atumye abazosoma ico gitabo bagira ivyo batamenya kuri politique y'u Burundi. Ahubwo ntawubura kuvuga ko aramutse adashizemwo iri zina yoba asimvye chapitre nini ituma abazosoma politique y'u Burundi hari ivyo batazomenya kandi vyari ivy'ingenzi kuri politique y'u Burundi. Uyu munyepolitike atemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD yabaye umuyobozi w'umuhari Parpehutu FNL kuva mu 1988. Ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, ariko aragaruka mu binyamakuru cane cane ivyo mu karere k'uburasirazuba cane cane. Kandi muri iki gihe harayabaye amatora y'abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. None uyu mugabo yabaye igishitsi akajugumiza intwaro ya CNDD-FDD ni muntu ki? Kuva ikiremba mu ntara ya Ngozi aho yavukiye mu 1964 kugera aho yaba chef w'ikiroberi cagwanya leta y'ico gihe mu 1988. Muri iki kiganiro turaza kubandanya amateka y'uyu mugabo kushika uno munsi aho kibandanya politike inyuma y'imyaka myinshi yinjiye muri uyu mukino. Nkuko mwavyumvise muri iki kiganiro tugiye kurabira hamwe amateka y'umunyepolitike akomeye cyane muri opposition y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ariwe AGATHON RWASA. Ariko imbere yuko dutangura iki kiganiro ndagusaba ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo dutangure iki kiganiro waratanze intererano yawe kuri YouTube yanyu. Jewe tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. AGATHON RWASA yavutse itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu 1964. Avuka mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi aho ni mu ntara ya Ngozi, avukira muri komine Kiremba. Yavutse ari umwana w'indwi mu muryango w'abana 14. Iki gihe AGATHON RWASA avuka, igihugu cy'u Burundi niyo cyari kigitangura kwiyubaka inyuma yuko cyari cikuye kw'intwaro y'ababirigi yari yakigidije aho umwasa ashaka. Ariko iki gihe naho ibimenyetso byo kwikukira byari byatanguye kuboneka, amatati y'uturere n'amoko yari yatanguye kwibonekeza mu gihugu. Amashure yiwe yize yaba ay'intango n'ayisumbuye yayize ikiremba nyene mu ntara ya Ngozi, ariko amashure yiwe ya kaminuza yayize kuri kaminuza y'u Burundi. Akiri umunyeshure bivugwa ko yakunda umupira w'amaguru, ariko kandi akaba umukinyi mwiza cyane w'abakina ivyese canke bimwe bita théâtre mu rurimi rw'igifaransa. Igikorwa cyo kurongora abandi bivugwa ko AGATHON RWASA gitanguriye muri kaminuza y'u Burundi igihe yahabwa amabanga yo kurongora abanyeshure bavuka mu ntara avukamwo. Mu mwaka w'1988 icuka ca politike y'u Burundi nticyari cifashe neza. Kimwe n'abandi bahutu baronderwa muri ico gihe, RWASA yahungiye muri Tanzania ashikira mu muhari Parpehutu wari washinzwe na Gahutu Remi, akaba yari yawushinze mu 1980. Ariko ubwo tuvuze Gahutu Remi, iyi nkuru ya RWASA ntitwoyibandanya tutabanje kuvuga gato ku buzima bw'iki gihangange muri politike y'u Burundi nawe nyene nubwo yitavye Imana ariwe Gahutu Remi. Uyu Gahutu Remi yavutse mu 1945. Avuka kuri Ndaruzaniye Atanaze hamwe na nyina wiwe Sindayigaya Berthe. Avukira ku mutumba Rubuguzo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ndakurahiye uyu Gahutu Remi yari mu bagabo bake b'incabwenge u Burundi bwigeze kugira. Uyu mugabo Gahutu Remi yatanguye amashure yiwe kuri Mission Catholique mu ntara ya Muramvya, hanyuma abandaniriza amashure yiwe muri seminari ntoya y'Imureke. Aca aza kubandaniriza muri seminari nkuru y'Imugera aho yaciye agenda kurangiriza Les Humanités Générales kuri Athénée Royale de Bujumbura. Inyuma yaho mu 1963 yabandanirije amashure yiwe mu gihugu cy'u Bubiligi. Aha mu gihugu cy'u Bubiligi yashikiye kuri Institut Technique et Agricole de l'État aho yahakuye Diplôme de Technicien et Agricole AD. Gahutu Remi yabandanije yiga ku ishure rya Horticulture de l'État mu gisagara ca Virivolte aha ni mu gihugu cy'u Bubiligi. Yakuye Diplôme d'Ingénieur en Agriculture Agricole Tropicale et Subtropicale. Aho uyu mugabo Gahutu Remi amashuri atayagarukirije ngaho, ahubwo nyabuna yabandanije ku ishure de l'État à Genk. Aha kuri iri shure yahize ibijanye na cartographie et classification du sol.
Uyu mugabo Gahuturemi yahereje amashure yiwe kuri Université Catholique de Louvain aho yize ibijanye na Etude du Sol. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 Gahuturemi yumvise ko hariho umugwi w'abahutu b'abarundi bariko bariyegeranya mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagire ikibahuje igihe bari mu buhungiro. Uyu mwaka nyene Gahuturemi yafashe umwanzuro wo kwitaba conference yari yabereye mu Rwanda nyene yahuza Ubufaransa n'ibindi bihugu vyinshi vya Afrika. Muri presentation yiwe muri iyo nama yise Genocide au Burundi yabwiye abaraho ko bovugira abarundi b'abahutu ibihumbi n'ibihumbi bariko barakorerwa genocide n'ubutegetsi bwari buhari ico gihe. Inyuma y'iyo nama hamwe n'iryo jambo yavugiye aho hantu vyasa naho yishize mu bibazo kuko iperereza ry'u Burundi ryamuhize hasi hejuru ritamubura. Nawe abonye ko bikomeye yahungiye mu nkambi ya Mishamo mu gihugu ca Tanzania. Ari naho agishika mu gihugu ca Tanzania yaciye ashinga wa muhari wiwe wita Parti pour la Libération du Peuple Hutu, Parpehutu. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 iperereza ry'u Burundi rifatanije n'iperereza rya Tanzania ryaramuhagaritse afatwa ari kumwe n'abandi ba Parpehutu 12 nkuko baba bose mw'iyo nkambi ya Mishamo bajanwa mu gasho. Inyuma y'umwaka umwe n'igice yamaze afungiwe mu gasho yapfiriye mu gasho itariki 17 z'ukwezi k'umunani mu gihumbi kimwe n'amajana 1990. Ico gihe ubutegetsi bwa Tanzania bwasohoye urwandiko ruvuga ko yapfiriye mu gasho yishwe na malaria, ariko urwandiko rwasohowe na Amnesty International inyuma y'imisi 5 inyuma y'urupfu rwiwe hari ku itariki 22 z'ukumunani muri uwo mwaka nyene. Ubwo rwandiko rwavuga ko biteye amakenga, ahubwo bo bakavuga ko icyamuhitanye gishobora kuba gifitanye isano n'icyatumye afatwa gafungwa. Aha niho rero inyuma y'urupfu rwa Gahuturemi Agathon Rwasa yahise aba umuyobozi wa Parpehutu. Ico gihe Agathon Rwasa yakomeje kurokirita abajene b'abahutu bari bahunze igihugu, hanyuma batanguza ishami rya gisirikare bagita Force Nationale pour la Libération FNL. Ico gihe Parpehutu FNL twakuze twumva jewe nawe ibivutse gutyo. Ico gihe urugamba rwari rumaze guhindura isura kuko biyemeje kugwanya ubutegetsi bwa Buyoya bakoresheje umuheto. Bivugwa ko uyu mugabo ku rugamba atakinishwa na gato kuko ngo muri kamere yiwe ntiyigera ashaka umuntu amuvugiramwo, ashaka ko ico ategetse kigenda uko yakivuze. Mu mpera y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 ibiganiro hagati ya Parpehutu FNL hamwe na leta ya Buyoya vyarabaye ariko nta cyavuyemo. Ahubwo iki gihe ibitero vya FNL byatanguye kwiyongera ku bwinshi. Kandundura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 inyuma y'uko President Melchior Ndadaye yaratsinze amatora ariko bakamwica ataramara n'amezi 5 ku butegetsi, abarundi bari bafise umwizero ko amahoro agiye kuboneka basubije amero mwisaho. Aha niho haciye havuka uwundi mugwi w'abajene b'abahutu bashinga icyo bise Conseil National pour la Défense de la Démocratie hamwe n'urwego rwa gisirikare FDD. Aha rero leta y'u Burundi ntiyarigiye guhangana na FNL gusa, ahubwo n'aba FDD iki gihe bari baje gufasha FNL. Ariko icyo umenya nuko yaba FDD canke FNL uko bose bagwanya ubutegetsi bwa Bujumbura ntibigeze baja hamwe, nubwo bari basangiye umwasi muri ico gihe. Uwo ari we wese muri bo yagwana ku ruhande rwiwe. Ico gihe urugamba rwarakomeje kugeza ku masezerano ya Arusha yabaye mu gihumbi kimwe amajana 1998 ari nayo yashikanye CNDD FDD ku masezerano yo guhagarika intambara yabaye mu 2001. Ariko CNDD FDD nubwo yari yemeye aya masezerano, FNL yoyo ntiyigeze yemera amasezerano, ahubwo yakomeje urugamba. Ari naho yakomeje gutera ibitero karahabutaka mu Burundi ku ntwaro y'imfata kibanza ya Domitiano Ndayizeye. Ariko mu kwezi kwa mbere ku mwaka w'ibihumbi 2005 ibiganiro hagati ya FNL hamwe na leta ya Domitiano Ndayizeye byarongeye gutangura, ari nabyo byavuye bishikana FNL ku masezerano yo guhagarika intambara burundu mu mwaka w'ibihumbi 2006. Inyuma y'imyaka 20 Agathon Rwasa ari mw'ishamba yatahutse mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2008 aje kubandanya urugamba rwa politike rutari rworoshe na gato. Ico gihe abari abagwanyi ba Parpehutu FNL bamwe barademobirijwe, abandi bashigwa mu nzego za gisirikare nkuko vyari vyemejwe mu masezerano. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu 2009 umugambwe FNL niho waba agreye, no kuvuga ngo wari wemerewe gukora ku mugaragaro. Mu mwaka wakurikiye
mu 2010 uwo mugambwe witavye amatora, ariko buca amatora aba ibintu ntivyari vyifashe neza mu gisagara ca Bujumbura. Amagerenade yatewe ku bwinshi yica abenegihugu bagera ku 8, abarenga 60 nabo barakomereka. Ico gihe rero inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine, FNL hamwe n'imigambwe 10 yari isigaye bahakanye ivyayavuyemwo, mbere bahita bikura no mu yandi matora yari asigaye. Ico gihe bamaze guhakana ko bataja mu yandi matora yagomba gukurikira, Rwasa yahise aburirwa irengero asubira kuboneka mu mwaka wa 2013. Mu matora yabaye mu mwaka wa 2015, Rwasa yatorewe kuba icegera c'umukuru w'inama nshingamateka. Ari navyo vyatumye Rwasa biboneka ko ico gihe ho hari agahengwe, kuko yaratanguye kujya ku vyiza vy'igihugu. Inyuma hafi y'imyaka 30 ari mu rugamba, mu mwaka wa 2018 Rwasa Agathon yashinze umugambwe CNL inyuma yuko bamwatse umugambwe FNL. Uwo mugambwe CNL niwe yajanye mu matora y'2020, nayo mu myiyamamazo inyangamugayo zaramushigikiye zimwereka ko bari kumwe nawe 100%. Uyu mwaka amatora yo mu Burundi yaratandukanye n'ayandi matora yari yarabayeho mu yindi myaka yari yagiye ihera, kuko imigambwe ibiri yaba CNL hamwe na CNDD-FDD yari ihanganye ku rwego rukomeye. Byaraboneka ko bitari vyoroshe, kuko byari bigoye kumenya ngo mbega ninde azotsinda amatora hagati y'abari bayihagarariye, yaba Evariste Ndayishimiye hamwe na Agathon Rwasa. Ariko inyuma y'amatora umugwi ujejwe gutunganya amatora wigenga Seni watangaje ko hatsinze CNDD-FDD, ibintu inyangamugayo bitabonye kumwe n'uwo mugwi Seni, kuko bo bavuga ko ari bo batsinze amatora. Mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 umugambwe CNL wari urongowe na Agathon Rwasa wasubiriye kuvukamwa akajagari. Mw'ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Ingozi, abari muri ryo bemeje ko Rwasa atakirongoye umugambwe CNL. Mbere ico gihe bavuye batora n'uwumusubirira ku burongozi bw'uwo mugambwe ariwe Girugwishaka Nestor. Uyu mugabo Girugwishaka Nestor niwe havuye yemezwa n'uburongozi bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko ariwe aserukira umugambwe CNL imbere y'amategeko. Aha kuri Agathon Rwasa vyasa naho bimurangiriyeko, ariko mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 Agathon Rwasa yumvikanye avuga ko yinjiye mu runani Burundi bwa bose rwari ruhejeje kuvuka, ariko Rwasa hamwe n'abashinga amateka bagenzi biwe bari mu mugambwe CNL bari basizwe ku ntonde z'abazitoza. Ibintu vyahavuye bitabagendekera neza, kuko ico gihe umugwi Seni waciye usubiza inyuma izo ntonde ngo nukubera ko batubahirije amategeko. Urunani Burundi bwa bose rwahavuye rusingisha urubanza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, ariko ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere mu 2025 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yabwiye urunani Burundi bwa bose ko bakwiye gusubiramwo intonde, hanyuma bagatanga abitoza bava mu iyo migambwe y'urunani Burundi bwa bose. Aha turageze ku musozo w'ikiganiro cacu. Nguko rero uko urugendo rwa politike rw'umushinga amateka Agathon Rwasa rwagenze, aho twarabira hamwe ubuzima bwiwe hamwe no kudahuza nawe n'ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi mu rugendo rwiwe rwa politike kuva mu mwaka wa 1988 kugeza uyu munsi mu 2025. Niba wakunze iyi video kora subscribe, ukore like, ukore na commentaire kugira ngo uzobone ikindi kiganiro kizokurikira iki uzoburavye. Ndagushimiye we twabanye kuva gitanguye kugira gisoje. Imana iguhe umugisha.